twimirije kuja mu matora ashiraho inzego guhera ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu, ico bita recongre mu gifaransa. Rero duhamagarira abakenyezi guharanira no gukerebukira mu kwitoza muri ivyo bibanza. Oya si banga, ivyo bibanza birazwi. Ibibanza birazwi, naho bita ngo kwa Mukabuyoya murahazi kwa Edakeye, kiya n'ikibanza c'umuhari wa IFB. Bari batunganije kugira bakire abigeme baje mu gisagara batagira aho bashikira, baca barashiraho umugwi ujeje gufasha abo bigeme kugira baronke aho bashikira. Ariko murakoze. Uyu munsi nkuko mwabibonye twahimbaje isabukuru y'imyaka 59 umuhari w'abakenyezi baharukiye mu mugambwe w'abadasigana Iprona IFB ubayeho. Washinzwe itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1967. Mumbajije muti mubona ikibanza c'umukenyezi mu bibanza bifata ingingo haba mu gihugu haba mu mugambwe byifashe gute? Ku by'ukuri naho tumaze imyaka 59 ikibanza c'umukenyezi ntigishimishije. Ntigishimishije duhereye ku rwego rw'igihugu ravye kuva Burundi bwikukiye nta mukenyezi mu Burundi ararongora igihugu. Ariko baraduhaye amahirwe haraba icegera c'umukuru w'igihugu igihe ca 1993. No muri 2005 harabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ivyo rero twobikenguruka ku rwego rw'igihugu, urumva byarabaye. Ariko ubu nta mukenyezi ari mwabo batatu bafata ingingo ku rwego rw'igihugu. Hano mu mugambwe w'abadasigana Iprona mu burongozi bw'umugambwe muri 2009 barashizeho icegera c'umukuru w'umugambwe w'umukenyezi. Ivyo turabikenguruka. Ngo urumva ko impinga ari ndende. Uravye kuva 67 ubu turi muri 2026 abakenyezi bamaze kuja mu ndongozi baracari inkeho. Ariko twaragiriwe amahirwe 2014 turaronka umukenyezi arongora umugambwe w'abadasigana Iprona. Ariko bigumanye nari bike. Uriko uraraba mu burongozi bwo mu makomine, mu burongozi bw'intara, no mu mazone usanga igitigiri c'abakenyezi kiguma ari gito. Nko ku rugero tugeze ko uno munsi, reka mvuge ivy'uno munsi kuko niho tugeze, tumaze imyaka 59 mu burongozi bw'umugambwe w'abadasigana Iprona ku rwego rw'igihugu nta mukenyezi arimo. Abarongoye intara ni 5 zahora ari 18 nahone nta mukenyezi n'umwe arimo. N'abarongoye amakomine 42 nta mukenyezi arimo. Mu mazone bashobora gusanga hari 1 2 muri make ikibanza c'umukenyezi mu barongozi bafata ingingo kiracari inyuma, nta ntambwe turatera. Ico turiko turakora ni guhimiriza abakenyezi bene wacu kugira ngo mu matora twimirije kuja mu matora ashiraho inzego guhera ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu, ico bita recongre mu gifaransa. Rero duhamagarira abakenyezi guharanira no gukerebukira mu kwitoza muri ivyo bibanza by'uburongozi bw'umugambwe guhera ku mutumba, ku mazone, mu makomine, ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'igihugu. Mwabo batatu hakabamwo umukenyezi buri umwe, kuko n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riraduha ibice 30%. Turasaba rero uburongozi bw'umugambwe na twebwe twihimiriza kugira ngo
tuzokwitoza, kuko baratora bagatanga bakabaza ati ninde agomba kwitoza mu kibanza cy'urongora umugambwe mu komine, mu ntara cyangwa ku rwego rw'igihugu. Aho rero mpamagarira abakenyezi ko bokerebukira kwitoza. Urwaruka rurahari mu bisanzwe mu mugambwe w'abadasigana iprona, turafise igisata c'abakenyezi ariwo muhari wa IFB, akaba n'igisata cy'urwaruka arico GRR. Mu bisanzwe ivyo bisata uko ari bibiri vyavukiye rimwe. Aho rero ubwo rwaruka umbajije ruhurikiye mu muhari Gerere, baserukiwe hariho abo twatumiye, ariko nabo nibategura urubanza kuko twavukiye rimwe turamahasi. Abo bigeme bahurikiye mu muhari GRR, barahari kandi barakwiye. Ivyo bibanza nivyo birahari. Hari amatungo y'umuhari, murabona mw'ijambo umukuru w'umugambwe yashikirije yavuze ko amagume yabaye mu Burundi yarahungabanije umugambwe, ahungabanya n'imihari yukomokako. Rero mw'iryo hungabana harabaye kudatunganya isubirizwa cyangwa kubisikanya kw'abarongoye imihari ya IFB cyane ko muri Gerere baragize kubisikanya, barakoze iby'ibisikanya byaragenze neza. Rero natwe umva dusaba uburongozi ko dufasha gushika kw'iryo bisikanya riciye mu mahoro n'umutekano ntangere. Ababifise n'abari barongoye uwo muhari imbere y'amagume ya 1993, kuko amagume ateye haciye abihungabana, kandi turizigiye yuko bizogenda neza nk'uko umukuru w'umugambwe yabishikirije. Hariho ibiganiro nabo bari barongoye umuhari ico gihe, kubera ayo magume igihugu caciye mu magume murabizi, imyaka hafi 10 irenga. Urumva niye n'abarongoye imihari barahungabanye, ntihaba gusubira gutegura amakoraniro atuma haba ibisikanya. Rero ikoraniro ryarabaye, ariko kubera uko guhungabana hariho ibyo tudahurizako, niko novyita, ariko dufashijwe n'uburongozi turizigira atagukekeranya ko hazoba ibisikanya mu mutekano ntangere. Oya sibanga ibibanza birazwi, aho bita kwa Mukabuyoya murahazi kwa Edakeye, kiya n'ikibanza c'umuhari wa IFB. Bari batunganije kugira bakire abigeme baje mu gisagara batagira aho bashikira, baca barashiraho umugwi ujeje gufasha abo bigeme kugira baronke aho bashikira. Ariko ico kibanza umuhari w'abakenyezi IFB, umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi IFB wagiteguye kugira ufashe abakobwa baje gutangura ubuzima mu gisagara batagira aho baba, batagira aho bashikira. Hamwe n'ibiro biri harya mu Ngagara, ibiro by'umuhari birahari mu ruhande ya zone, birahari biranze. Nibyo.